Ndarukiye mukuze gutazira Los Santos mu kiganiro cy'uno munsi rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe nawe wundi ni Nahayo Filmato akaba ari umushinga amateka mutamabuki Nahayo Filmato ndabaramukije ndabaye kaze mu kiganiro cy'Indundi TV. Mwaramutse neza. Uri Nahayo wande? Jewe ndi muri Kirura wande? Kirura Mbungiye. Mbungiye wande? Kirura Mbungira. Wambungira wande? Ko bigomba kunsaba. Abo niwe wibuka? Oya ndabafise ariko none abo bose uheje kutubwira mwaba mwarababonye? Oya ndabona bo. Kuri uno munsi rero nashimiye yuko tuza kuganira ku bijanye n'igitabo mwanditse akanovera k'ijambo ry'umukorambere, aho mwavuze yuko akagaye yuko atawekereye. Nagomba ubwa mbere ngo akanovera k'ijambo ry'umukorambere mugerageje kuraba ijambo ry'umukorambere n'ijambo ry'urungano rwa kino gihe, akanovera se kamwe? Ni kamwe mugabo uburyo birajanye n'ibihe abantu babaho, uko abantu bumvuga bavuga uko babaho, ibintu byari bimeze, ubuzima bwari bimeze niko bavuga. Mugabo nk'uko bavuga bati iterambere ni ukuvuga kurengera uwo hambere, ariko icyumviro mu gifaransa rofo igumara ico kintu, hahinduka gusa uburyo bagezeko, mugabo icyumviro c'ubwo buzima barimo cari ndavuga nk'akarorero rero kuravuga nk'ivyerekeye inzu. Aje navuke mu nzu y'ivyatsi, yabubatse yari inzu, umuryango wararamo yari inzu. Nizo zari zigizwe. None wewe nawe uteye imbere uno munsi ubaka inzu y'ikizungu, mugabo icyumviro ni inzu, nico ugomba kuvuga. Rero niho kengera ngo wo hambere byo handaco byari bimazoye aho byari aho uko byari biri lofo restaurant tawe yarubaka inzu y'ivyatsi tukana twinjiye nabo ubatse aho ugeze ubu tatibikiri ibyo, mugabo ko yararishinga ngo yubaka inzu nawe ngo yubaka inzu y'ivyatsi, nawe n'uno munsi niko uratwishinga nuko utarose iyo nzu nziza ngo izigezweho. Yego. Jene cyagomba kuvuga gusa kutogira ngo byo hambere ntacyo byari bimaze, byari bikimaze kuko kwerekana ingene abantu babaho, mwitwarariko wari umwe nk'uko n'umunsi hari umugabo buryo bushasha tubyerekana yuko abo hambere ntacyo byari bimaze kugira ngo abanesiko wese. Ego mutama, tugerageje kuraba muri kubu turimo aho turi mu iterambere, nk'iyo bagiye gusaba umugeni canke bagira basohore umusore canke umugeni bahora bavuga ijambo, aho usanga mu ijambo bashiramo indimi zo mu mahanga. Ivyo bintu we nk'uko umukurambere ivyo bintu ubona biha agaciro ururimi rwacu? Oya ahubwo nibyo gusubiramwo, niyumvira ko ibyo bintu boraba ko bagasonera igihugu, bagasonera igihugu bakarura cyane cyane ururimi rw'ikirundi. Ururimi mvugo je ndaraba aho usomera ibintu abantu bobo kirundi cyagasinze twibaza ngene kandi bibi yuko ururimi rwandikwa neza, ntabo urupfurungu ntabo kwabo cyo bitafose. Hanyuma rero cyo ku by'ijambo ry'urubanza turetse no kurivuga byonyene, n'indamuso y'ijambo ntigikwiye. Oya ikwiye gute? None ngoba nguraramutse ego je ndumukristo je ndumugatolika, ndavuga tugire Kristo tugire Kristo, mugabo ndashobora kwisigura nkabona amenga ntibikwiye mu mubiri. None je ndumugatolika nababwiye Yesu yavuze ati sinaje gukura ibyaha naje ahubwo kubikomeza. None uri kumwe n'umugabo wa Swahili kumwe n'abarende bari mu yandi madini, kumva tugire Kristo, yego ndakunda Imana, nawe mutobishira ngo ntacyo bitwara, mugabo icyo tugira amahoro, tugira ubumwe n'amahoro, iyo n'indamutso kama batokwirengagije. Sindabizi no banariko ndishuto wambajije mugabo ubu biriko biraza
biraza byaje ndumva yuko umenga hari ikibuze aho ibintu n'umunoni hanyuma Mutama mu gitabo cyanyu mwanditse mwaravuze ngo akagaye ntawe kereye mushobora gusobanurira abariko baradukurikira n'ukuntu akagaye gadashobora kwerera umuntu namwe tuzi umuntu iyo umuntu usha amafaranga ukamugaya urumva ubumurushi byose naguma bisigurira abantu bavyumva ukuntu yuko akagaye ko atawe kereye akagaye naratanze uburaro butari buke akagaye ngira ngo ugiye mu kansi karekare ngira ngo tugora kuvuga akantu kamwe uyu muca kumaya akantu kamwe kugira ngo abantu bumve ingene akagaye ko atawe kereye kumbura ko wafise akagaye ace yikebuka ngira ngo niyumvira ko batumvise neza abo akagaye cyo kivuga akagaye no gukora ikibi umaze kuyagera umuntu ashobora kumugorera icyiza ucumukora icyo ushatse cumukora icyo ushatse donc mu mutwe wanje ni akagaye no gukora ikibi none uravye nagaha wishe nk'umuntu ukagenda ukakwica umuntu urambe wamugaye kuza kugira umuntu wakuze none ko bagushira mu ngimba urumva uherewe byinshi cyane akagaye rero mu mutwe wanje no kwandika no gukorera ikibi umuntu yego kubona ko ataca amazi ngo umaze kumugaya ko ataca amazi ntaco umuha ntaco wamufasha ntaco wamutabara umukoza icyo wishakiye tukiri aho nyene akagaye n'ubwishime hari aho bitandukaniye biratandukanye cyane nagomba mu akagaye n'akantu k'imbere kabi cyane kwishima birahera kumva none niyamurika agashati keza urabona kwiyemeza bica wiyihangane kubera wambaye ibintu byiza by'agaciro kandi kwishima kenshi na kenshi ushobora ati nakoze agakorwa keza ukumva ati ariko urumva ntacyo bigize uwundi muntu mugabo akagaye kagirira nabi uwundi muntu gakora ku wundi muntu icyo gikorwa cyawe kuko igikorwa cyiza cyose ni cyo kikugirira akamaro kagira akamaro n'ubundi yego niko mbere nayo wishimye ni wewe wenyine ugira ngo ndiko ndishima wewe hari icyo bikubwiye none wabara niyambara agashati keza urabona ko agashati kanyegere kamwe wewe nacyo wacu babaranira mugabo ugize uwo bya muhimbiro ntuze kagukura sitako bigukora ko sico kimwe hari udasa kagaye no kwishima no ngira ngo nabarisiguye yego ngira bavyumvise tukiraho nyene hariho imigani nagomba mudusobanurire umugani n'agacamugani burya nico kimwe oya sico kimwe abantu benshi baravuga ngo umugani agacamugani ngo nico kimwe oya sico oya agacamugani ni nk'umuntu ni nkaka ni nk'umuntu ni nk'uburyo mu gacamugani ni nk'uburyo wowe ukoresha mugabo umugani ni icyo wiyumvira wewe giserura nubwo umugani ni ukuri gufobetswe nicyo gituma bigora ko abantu bumva umugani babuca baravye igihe ibintu birimwo agacamugani niko kuvuga ati uburyo nje mu gace tugiye mu ducamugani n'uburyo mayitese d'expression ariko umugani ni cyo wiyumvira wewe urabye ucyo wogufatiyeko utanga akaroro kahati ngo karoroti amazi masabone ntamara imvyiro canke ngo umugabo n'ubwitwe n'utw'abandi urumva nk'aha amazi urumva aho nuko uhokoze kuja gusega gusabiririza turonko cyangwa nk'agacupa katoka urakwahita mu mugari wiguriye wewe ari kwimara inyato bigakunda umva umugani n'agacamugani sico kimwe hanyuma mushinga amateka na Yesu Firmato mu gitabo cyanyu mwanditse mwisakanovera k'ijambo ry'umukorambere hari aho mwavuze yuko ngo akagaye karazirana n'inama n'ingingo mwashobora kubirisigurira karazirana n'inama n'ingingo kuko maze gusuzugura abandi maze gusuzugura icyo abandi bavuga nicyo n'ingingo ivuyemo ntacyo kubarira ntacyo bikubarira yego cyane
nuko rero abariko barakurikirana Indundi TV bariko barabona kwiganiro kibaye mu none bivanye naho baherereye hanyuma hariho kuvyina no kuririmba burya nico kimwe oya kuvyina no gutamba kuyereka barakubona neza kandi imbyino n'indirimbo sico kimwe nagomba mu bisobanuriro ariko barakurikirana Indundi TV bimeze gute ubudasa burihe ubudasa urabona ukuvyina bigenda gute ukuvyina ukoresha n'umubiri wawe wose ugatamba bakakubona ugatayaye wakuririmba ushobora kuririmba ururirimbo uhagaze oya sico kimwe hanyuma ku bijanye no kujajura no gufyina duhanje twibuka twatujajura twa Samandari canke na Binyonga ukujajura nico kimwe no gufyina oya ukujajura no kuyaga akayago tubumwe kagahoze tuyago tuhoze mwaba gufyina no kurekera ibintu nguko umugura aho hatacu bimarira atacu bivamo akarafyinata urabona ko turi kurafyinata ivyo mvuga ntacu bimarira abavyumva kurarekera umwana duka aratoba kakikiziba karafyinata arico bimarira abavyeyi barakora ariko muri ko murakacacura mugira uti ejo yatashe atevye yamara mu bwenge ndakayemereye sico kimwe no kujacu no gufyinata hanyuma mu gitabo cyanyu mwanditse haraho mwavuze wijambo ry'intangamarara aho mwavuze ko Uburundi ari umuvyeyi wacu data na mama dawe azopfa ntebe mawe yarapfuye n'ubu narahevye mugabo Burundi nibwo bumbejejeho ntakibona dawe na mama kandi kuva buzokwama buzokwama cyo gituma igihugu ari cyo kubungabunga umuvyeyi adapfa kandi dushaka ubunga abantu bose babungabunga kugira ngo bagumye bari mu nsimbizo itatabuka ego hanyuma mwaranditse amajambo menshi atari make abantu bashobora kwiyumvira ntibatahure mwarashoboye kuvuga ngo nashaka kubabaza akamaro k'ijambo mu buzima bw'umuntu n'akahe kamaro k'ijambo mu buzima bw'umuntu akamaro k'ijambo mu buzima bw'abantu akamaro k'ijambo ni uburyo bwo kubaho akamaro k'ijambo mu buzima ni ugusaba ijambo rikoresha mu kwiga ijambo rikoresha mu gusabira abandi kugira abandi babeho kubera ibyo uvuze ijambo niryo rigenza isi ijambo niryo ryubaka isi kandi umuntu akengera ijambo tubaha ijambo sinuba ico yobasigaje kuko kandi ijambo ntiripfa urivuze imyaka n'imyaka rizopfa nico gituma navuze ko ijambo riva kure muri wewe batabona n'igitereko cayo nico gituma utorisuzugura ijambo ni umuntu adakomeye ubwenge budamaze n'umusazi baravuga ko ijambo rishobora kugira akamaro kuko rihomoka aho ryari ryigeze ijambo ni ikintu cyo gusonera cyane muti ijambo ntiripfa kumbure n'iryo Yezu Kristo yagiye avuze urabona ko rikivuga aho niko bemera Yezu Kristo kandi urabona ijambo ni ishingiro ry'ubuzima bw'abantu reference mu kifaransa umva abantu bose ari y'abamadini y'abamaki y'abanapolitike yose bafatira bamagira ati reference ntuze yari yavuze uko iryo hari cyo tumara uno munsi ico gituma ijambo mu kurivuga umuntu ari kwitondera navuze ko atari impemu si pepo si impemu ijambo rihaniye n'ubuzima bw'abantu none ko umuntu atabonerana womenya ko umuntu womenya gute umuntu womenya yasize iki erega ijambo niryo ragira ikomeye ntukangisha umuntu ngo wasize amazu menshi amatungo menshi ariko ikindi wasize uvuze bogerako reference kirambaye gusumba imiliyoni wasize n'amazu mimuyoro ijambo n'ikintu kandi cyo gituma ari byo kwitondera mu kuvuga cyo gituma no kuryitondera mu kurivuga no mu kuryumviriza ugakurugutura kumviriza ugahereza ko ingufu zawe zose kuko warivuze rikuye kure kumbure nawe uri kuraryumviriza wakurugutuye neza ryakugirira akamaro kandi cyo gira akamaro abandi urokwigana ico wumvise
wigana ukuri nawe urashobora kuzorisigira abandi mu gihe wararitegereye neza. niko kamaro k'ijambo n'ikintu nariyumve ntari ritunga twirega nta tunga Imana yaduhaye itunga rimwe twese n'akakenge ko kwibaza ikindi ko ndavuga kimarira iki ikindi ko ndavuga kizomarika abandi ibi komo n'ibyo nkora ndarikora mu byo niyumviriye ibyo nkora ndarikura mu ijambo ibyo nkora ndarikura narindiriye ko nzokubaka ejo nuko ndi umuganda bikuye mu cyumviro cy'ijambo ndabwira abandi mufundikirira gutyo ejo bizobimarika abandi byose biva mu ijambo ni nangaha tuhanenga abantu byavuye mu ijambo wariyumviriye ati ntumire ntamutaha yego n'ijambo ririko kumbura boko byo turiko tuyaga bibagirira akamaro kuko naje bingiriye akamaro kuko nawe bingiriye akamaro ko kwavyuza yego hanyuma ngo ijambo ngo rirakiza mbe basharikiza gute ijambo rirakiza biva kuco warondeye nagomba mu bisobanuro none nkubwiye nka muri sentare bakubaza ikibazo kandi mu kwishura uravuga uvuga ijambo none uvuze neza ntububeshe bakakumva ko wavuze neza ntiwera ugakira intahe igakwezi mugabo ugiye ukinumira gusa utavuze mu bwacu ijambo rirakiza urumva rero ubeshe riragaruka rikakwica rirakwiye urabona no mu kirundi mugani ngo ryica uryangaje ryica uryangaje iyo ribarakoze cyangwa ukabesera abandi ibyo bikagarukako tukiri ngaho ngo ryica uryangaje none uryumvise uribwiwe ukaribwira mugenzi wawe ati yamara bimeze ukakamwibira ugize nabi urumva bagira ngo bangane ibya babiri naho nyine uwo mubwira neza kuko uwe ejo arashobora kuguhinduka ugasanga yaryangaje ntibosye bwose ngo ni umugenzi pfambi none nk'ubu ngira ngo mu mutego ntagenewe ukaca ukanya bati yamara we hajya imbere hari umutego ako n'akabanga ndakumeneye akabanga nawe uca umenya ngene ukagakoresha mugabo ugakoresheje nabi rega biguma ari kwa kundi ugakoresheje nabi najewe nakakongoreye inzu kazomvita n'ibintu cyane byo kwiyumvira n'ibintu byo kwitonda ntupfa kuvuze ntuhuruta ugereka bavuga ukaraba n'ubwira imana igutaraye ukaraba ukitonda kandi uzobaho mubigura upfa kuvuze ngo ndazi ubwenge ndavuga neza ibinini oya none kumenya ubwenge ni ukuvuga menshi cyangwa ni ukwivugira amaka akenewe oya aho ntibisa ukuvuga make ukuvuga ni ingabirano hari uvuga menshi bikenewe y'akamaro cyangwa usanga ntafise akamaro mvuga ngo rikazogora nk'inyomvyi ntumva ko bamaze kubona nta kigenda wumva amajambo avuga nta kirimo ariko burya abakurambere amajambo y'abakoresha yaragoye harya inyomvyi ntiyari ifitiye akamaro abakurambere kuko niriko iravuga umuntu aryamye yaca yitegura kugira ngo agane ku mirimo itandukanye ibyo byari bihe ikibi ni uko ikibigira ngo uko yavuga cyane ntirure oya nuko oya ntiyagatse ikibi yakora oya mugabo inyomvyi yari isaha y'abantu gati yavyutse mu nyomvyi yarakupimira igihe mugabo yambira syokora yambira mugabo urumva ningerera muri wopfa kuvuze ko twamaze kubiyaga yuko utopfa kuvuze ibintu bwamanuka n'ujambo ku munwa ariko mushinga ntawe urumva by'abantu nuko rero ngira ngo abariko baratwumviriza barumva yuko ibintu biriko biragenda neza hanyuma utama kino gitabo kugira ngo mucandike byagutwara umwanya ungana gute amaze umwaka wose yumvira ibyo natabura biragoye kwiyumvira kwicumbira bazohabwa icyo bavuze biragoye naritonze umwaka wose ubona hari mu bihumbi bibiri nanatanga mu bihumbi by'amajana yego mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyo gushyira ahabona ariko turazi kwandika igitabo bitwara uburyo butari buke mbega muba mwarashoboye kuronka umuntu abafasha kugira ngo mugisohore canke mwebwe yego narahowe ubufaransa bwandikwa bwambaye amahera twama
twama tubona abantu benshi bandika mu gifaransa we kubera kwigira inama yo kwandika mu kirundi jewe nkunda nabikubwiye yuko mu ntango y'ikiganiro yuko ururimi rw'ikirundi rwari rukwiye gusharizwa rukubahwa rukandikwa neza nakubwiye ko mbabazwa n'ingene mbona ubu kirundi banditse nabi ruvurungu nta apostrophe nta abana mu mashuri kugira ngo twifuza ko ikirundi cokwijukirwa neza kikandikwa neza kandi kikanavugwa neza kikaja no mu buzima bw'abantu byose bakagira ibiri mu gifaransa ibiri mu kirundi kandi numbenga niko bigiye bifuza ko byo k'amategeko yerekeye imanza amategeko yerekeye n'ibi reka abantu benshi ntibaramenya igifaransa abantu benshi ntibaramenya igifaransa n'abakivuga nabi oya Dr. Singiye rero bakivuga ndabugabo nimbira ko nandiko ndavuga nk'inyungu y'abanyagihugu ibintu byoja mu kirundi bashobora kumva neza bakahamza hanyuma bakandika nabo bagomba bakandika no mu Congereza no mu Gifaransa mugabo hakaba igihande kirimwo kavukire abaroma abarundi bashobora kumva uze kumusomera ingingo namwe ivuga gutya na gutya bashobora no kubyisomera mu kirundi ni icyifuzo urumva none iki gitabo cyanyu mumaze kugisohora na burya mwanditse mu rurimi rw'ikirundi hari abarundi boba barakironse bagisoma jeho nagize bakwe barakisome kuko barabona iki gitabo cyaremewe na leta gushikiranganya ibindero bwarabyemeye uramba n'agashimwe mugabo muri kubu cyarasomwe cyane iki gitabo barakizi kandi cyaraguzwe ngaho muri Liberal Sempor kandi cyaragiye muri Tanzania bagitwaye mu mpunzi bakiriyo iki gitabo cyarasomwe none nk'abarundi bari mu bindi bihugu vya kure muri bihugu by'abazungu bo bifuza kumva akanovera k'ijambo ry'umukorambere ngene kameze bo kukironka gute kumbure ubu ariko aratwumviriza bumvise icyo turiko turayaga bo kironka gute ndafise ahantu kigurishwa hariya mu Kamenge ndafise aderese naza nkayitanga bumvise abavyifuza twababwira oya muri kino kiyago bamaze kubyifuza bariko baratwumviriza bariko baratubona bamaze kubyifuza mu bihugu vya Korea bariko baradukurikirana mu bihugu vya Amerika n'ahandi bariko baradukurikirana mugabo rero numva bacibibuka ka kera cya kirundi kavukire cy'abasegukuru n'abasekuruza baribaza ukuntu bashobora kuronka igitabo sinzi icyo bafasha ndafise ahantu ndakitandariza bashobora kugikura ahantu mu Kamenge hari handitse ngo je kwijambo je sais pas je kwijambo senta ahantu bashobora kuza bakakigura kuko muri Liberal Sempor narabikuye yuko byari hasigaye na bike muganda cyafise bike biraho hantu ndakoze ndabwira no hafunga musi ya rompwa utuka icyo gitego ijya rompwa bahita babara mukanuze irananiye kuvuga none mutama nta wundi mugambi mufise wo kwandika ikindi gitabo atari akanovera k'ijambo ry'umukorambere ndafise mugabo ubu ndafise umugambi wo kwandika igitabo jewe ndakunda iwacu kandi ndafise umugambi wo kwandika isheferi yacu yitwa Runyinya uwo yitwa haba Kirasazi ni muri profesi itagomba nandike ingene sheferi yacu yatwara abatware naho ngene ibintu byari bimeze ako konyene gusa kumbure buke neza atera imbere mugana agomba intangure iwacu sheferi yacu ngene yatwaga abakanwa abatware abarongozi baburugumesa bagiye barasa utwo twose numva je tunezera ko umuntu zaratumenye bahera iwacu utugomba guhera iwanyu oya birumvikana nta mucuvya bw'iyimi kandi ngo mbere kutosora igicuga mugeza wera buryaho urumva yuko abarundi ba kera ntako batagira mu kubwira barya n'abariye amajambo atandukanye ariko rero mutama tukiri ngaho nyene tugaruke gatoyi akagaye muri maka akagaye ni iki erega burya mutama hari abantu bumva ari uko babwiwe hari abumva ari uko beretswe umuntu arashobora kumwereka umusoko w'igitoki ukoresheje runo rutoki hakuraba cya gitoki aguma araba rwa rutoki
muri make akagaye ni iki? Akagaye ni igikorwa kibi c'ukugayo c'uko ibintu byose umenga biri kuja ubutaro. Akagaye karimo ibintu gatsindagiyemo ibintu byinshi cyane. Ivyo biri muri biragomba yuko ubibye twatwumvise. Ibyo birimo nuko nakubwira akagaye ari igikorwa kibi. Akagaye ari gukorera ubundi nabi. Icyo gituma bigoye gutanga ubwo webira none ubwiye nk'ahantu gusaba ijambo. Ukirirwa wicaye ubona uburyo bamuhamagara. Weho wokwibega ijambo bamuhamagaye yakwije no gusa weho. Akagaye ni ikintu n'ingeso bigabereho. Yukumva uwundi umega urya we urya ahagurusa akaza nkamuronga urya naho bari cyane akajyanika ufi kajya gasanari urya ntanjaho. Akagaye ni igishushanyo cy'urukundo kuko nakubwiye ugaye ntacyo mumarira. Igikorwa kibi cyane kandi n'indwara mbi cyane kandi niyo yonona isi. Akagaye none mukurangiza mushinga amateka ntayo ubu gusha kuri no saha turi kumwe mwa mufise imyaka ingahe? Jana napotse 35 isi myaka 80 ngira ngo numwe kandi nkuraba ni kuri n'ubu iracyakuzigamye urengera aho hambere hahise mwari mukironga ibyo mufungura bifitiye akamaro umubiri wacu. Bikibari imana gagatwaje twakuze nawe je ngana nambaye impuzu y'igiti urayetse impuzu Profikis impuzu y'igiti mpana ndayumva twaga twaba mu nzu y'ibyatsi intozi zikadutera mu ijoro intozi urumva twaga twakura nabi nawe mugabo imana nigira ati urumva n'ubuzima n'uburi mu nyuma y'imana. None tukiri ngaho muri kahise ibintu wakunda muri kahise nibyo wanga muri kahise byari ibihe? Icyo nakunda igihe mu buto bwawe ivyo wakunda n'ivyo wanga. Mu buto bwawe icyo nakunda ababyeyi banje bwa mbere nabona ko ababyeyi banje menga mvise byose. Hanyuma ikindi nakunda ibitungo nararagira indende. Hanyuma ikindi nase kubesha kubera naho ndatawe yambavye igisuru nabesha sinabesha n'umuntu yataranditakuza ngo mwarari iki cyarabivuga cyarabivuga urumva ukuvuga numva kure kurabesha naciye numva ko ari ikintu kiruca kubesha ntamwe no kwica. Muri kubonaho ukunda iki wanga iki? Kubona nico n'umuntu ndaraseje bonda kushira abona twimbiro twaje mu kwande haba icyo wanga nacyo ndaco nanga uwo kagaye yamiriza uwo kagaye atabona kabandi boba. Mushinga amateka na filime ndagushimiye muri kano kanya mwandi bari kwira kutuyahagi rakoze kumbura ubutaha nitwasubira kubikora ko turashobora kuzoya kubijanye n'izo mpuzu z'igiti. Inshuti bakunzi namwe banwanyi mwari kumara dukurikirana kino kiyago kabagaruke ngaha nkashimira mwe mwese mwaduteza abiri mwari kumwe n'andi bari namuvukiye mukuze gutazira Dos Santos. Imana ibahezagire bivanye naho muri murakoze.